ari mwishe good morning again and again guys, reka nakwiza igitondo cyiza, reka nababwira ko reka ndakwifurize hano kugira umunsi mwiza guys. Wowe wazinutse ushira ushinge gwa 94.9, reka nize ko umeze fresh sana as you guys. We are on Black FM, the number one hit music station in Bujumbura. Ya radio yawe, ya radio yanje, nkuko muvyumva rero turi muri wa mwanya wa WhatsApp today mukigano good morning. Iri juru kumva ni rya Jet Rezo mingo kuri mikoro ya mbere, mikoro ya kabiri muri kumena igira neza kaze Armera. Sinzi ibintu ari karatwenga guys, I don't know. Ndaryohewe bashida kubwiye ikintu kimwe. None uryo ucurwenga niki kitwenga ryohewe erega ndakubwiye ikintu kimwe namavuga kenshi yuko usanga n'Imana na nyene ubwayo turi twenga urazi gituma itwenga ihora itwenga uraza gahinda Imana ifise abantu yaremye ibintu mugira like ifise kuko iyo bigafise ntiyari kurema kuko niyo yaremye gutwenga niyo yaremye imitsi yo ngaye kavuga ati sourire nziza y'umuntu atwenga kugira gapo kamene turatwenga ati reka hama nanje ushobora kumbuza gutwenga no kubera iki ubuzima bwawe ubusa neza iyo waborewe ndaryoye sa sindaguhamagaye Yateri kuri radio Black FM kanabwiye ko turakunda cyane tufise ku mukaro tubitaye gusumba ko mwebwe mwovyibaza nkabibutse ko turi muri wa munyamiza wa WhatsApp today ati mbego no mutsi naho tuza kuyaga iki muri WhatsApp today no mutsi tuza kuyaga ku bubasha bw'ururimi ububasha bw'ururimi twaravuze ati umwe gutangwa ati bagenzi inshuti abakundwa kwa kunye dukundana kwa kundi dukunda kuri n'amazina yose tubita yandi tubita bon bindi byose mucamo bibona nego mucamo bibona tuvuga ati basha dufata urukundo turushire ku ruhande maze twite kurondera amafaranga muga hari ibintu bimwe bimusanga bitubuza kuronka amafaranga nubwo twavuze ati ka turondera amafaranga muga ugasanga ari ibintu biko biratubuza kuronka amafaranga ati mbega ivyo bintu byo ari biki hariyo n'ivyimviro byacu ariyo no kwatura kwacu ibyo nabyo biri muri vya bindi byo kurondera amafaranga hariyo rero ibintu biduca intege kenshi twe twavyiteye bivanye no kwiyumvira kwacu kuko bavuga ngo ubwiza busesekera ngo ubwiza ngo ubonera hehe ubwiza ahubwo ubwiza baraburya ntibabwisi urakoze cyane ubwiza buca mu kanwa buca mu kanwa donc urabona iyo umuntu anezerewe cyangwa iyo umuntu ivyo aravuga uba wumva ingene mu mutwe wamerewe no mu mubiri w'ingene amerewe no mu mutima wiwe ingene amerewe rero tukavuga ati ico wiyaturiye burya anye aba ari ikintu gikomeye hari ukuntu abantu twamaze ko turabona ibintu bitagenda cyane gusumba ibigenda ni kuvuga ugasanga twama mu myidodombo par exemple je ndagize projet nizeye yuko iyo projet izompa amafaranga n'imiburi buri y'inyungu here hasi y'ibihumbi 100 hama ya projet hakumi ibihumbi 100 ahubwo mphomvye ibihumbi 100 ati none ngahanye je ndosha ndabigenza gute imyidodombo yatanguye kandi twibutsanye trésor yuko mu kwidodomba ntaco bihindura no way ahubwo biracica ça change muri monde spirituel usanga hari ibintu uburi kurica gose uburi kuriyica kuko ni widodomba amafaranga yawe ntagaruka ni widodomba ntibihinduka ahubwo wowe nyene uriko urarema igicu kibi hejuru yawe cyane gose gice kigutuma kikwereka yayishike wagize wagize sheke no munsi mugabo yo icyo ushobora gukunda yari kuyahubwo kukwigisha ati byanyiye he vyananiriye he mpindure he voilà na cyane cyane ati mpindure he kuko uno munsi uri muri ibi wahombye 100,000 ejo urashobora kunguka 500,000 kuko wize nivyo wahombye mugabo wize cyo gihombo cyajanye n'inyigisho rero ugacutengura kwiyatura ko jewe nta kintu na kimwe nkora ngo kigende ngo ibintu byose ngo wapi ngo nakivamwo uratesetse ngo je abantu nibankunda ngo nabone nizeye ko bamfasha muri de projet nibamfashije ninda kujejwe niwe na mama yakuvyaye ukimara kugenda ari yakugera bavuga ati urya yabaye uwundi muntu suwa muntu ashaka kuvuga ati kora ibi nibi wowe ukora gutici wawe usumunashima ukoze ikosa urifungirwa nice kureka yuko ukora gutici niko bimeze wowe urikorera wowe ubwavuga ati nkiye kubaho ukunuku nta muntu akujeje ngo irangaza gufashe gukora yo gufasha ariko umuntu ntiyogira iki ntiyoba wewe nibyo bakubwira nta muntu aruta uwundi nta muntu agize n'uwundi
kuko ikeka ko atamuntu agize uwundi nuko wewe apfa wowe ugakomeza kubaho nawe undi wawirindiye kari ubuzima bwawe arapfa ukabandanya kubaho none wumva ari nde umuntu ashobora kuba agize uwundi ahubwo ivyo twe tuvuga nivyo dukora bikwiye kuba bikomeza kuduteza indi ntambwe yo kwimvira kuba twogera kure hambavu yuko twoca tuvuga kandi bikadutera intege kuko ige esheke ibaye no munsi sizosubira ejo urakuze uvuye kuri level ya kabiri cyangwa ya mbere ugiye ku yindi niveau ugiye ku yindi kubisindi ntambwe ni kuvuga wize ikindi naco namavuga ati kwidodomba tuzorabe kenshi abantu bidodomba niba bifitiye confidence nta confiance baba bifitiye nta cyizere baba bifitiye kuko iyo wifitiye confiance iyo wifitiye icyizere ibintu biroroha gusumba kuko uvuga ati okay jewe uno munsi vyanse mugabo ejo bizokunda kandi ilfo yuko ngira effort inshuro zibiri ilfo yuko nongerereza gukora kugira umwimbu ushobore kuba mwiza kandi rero je sinzoza namubwira ngo trésor on va plus vraiment bon hariyo terme dusigaye twese tuvuga benshi uzamva ibugibu mpamvu ngo akiamungwe bana ngo imaisha ni fo sana kabisa ngwe bana ngo nateseka munanakubajije ufise 10000 mu mufuko rero n'umuntu adafise ikingorongoro akoje trésor bikwaye ngo niko fo sana kandi masiku kwiri wapi abenda kwiri ngo jewe ngo vraiment ngo ndatesitse my friend abenda gikaka my friend uratesitse wafunguye hari umuntu iri muzima deja hakuvuga ati jewe ndashima kuko na Bibiliya iratubarira ngo shima mu byiza no mu bibi shukuru kwa kila jambo ikibaye cyose gishime kuko hari impamvu wori ngaha hari impamvu ivyo urimwo uno munsi bikubayeko ubishobora kuba bifisemo uruhara kubera kwa kwidodomba kuko ububasha ico wiyaturiye kikubera kuno wovuze ati ntibigenda abitayendeka shaka kugira gute uzokwa muri zo nyene bizogenda urumva ngo ntibigenda ngo baranga iki gihugu ni so sana ngo hakuna franga ugasanga wonyene ko yivuga afise nk'umuriyoni muri bank hariya ugaca usanga yagiye kushirayo yagumijeyo uwundi nawe ko arabwirwa wa muntu wajya kwibarabara wamaze ati kaka vipi nashukuru Mungu kweli do you imagine wagerageza kwestamisinga ugasanga wa muntu yavuze ngo ndashima na wa wundi yavuze ngo wapi ntibigenda wowe ubuzima ni wa wundi yavuze ngo ntibigenda mugabo niwe bayeho neza ahubwo voilà wa wundi heraba wa wundi yicaye arashima kana bwa buzima malgré que budakwiye ubwo yari yifuza mugabo ntakiri hahandi yigeze kuba mu myaka yaheze hariyo ko ari ikintu kimwe namambye ati shima aho ugeze nivyo ntugeze aho wari wifuza kugera mugabo ntukiri hahandi naho wari uri mu myaka ubwa mbere ejo navyo bivuga ati hari Imana yankuye hari icyakoretse kugira nshobore kubaho aho ndi no munsi ntituzoje dutera intambwe ngo tuve ndabivuge gute ngo tube twova sinzi mbabariye simbaye nk'ubusuzugura ngo duce tuva mu marambya duce tuza kubikirira sivyo oya ubanza gutanga etapu na urapita buterere hapo ukabanza kunduza ukaja kumutakura sivyo ukavuga ati navuye mu buterere ashobora kuba hatwagwa n'amazi basinje kumutakura kidogo ukaca ubanaza mu kibitoke sivyo ukagenda wegera imbere bukebuke nk'uko ni gake wosanga woshobora kuba wohindurirwa ubuzima ukaba wova mu marambye ukacuja ikirira ni gake vyokunda cyangwa tuza kubanga hamwe irohera guys rero ubuzima bugenda bukebuke ahubwo gerageza kuraba ugiranye uvuga ati uko nari imeze mu myaka 3 iheze no musi nikomeze ubu usanga atari ko bimeze shira amavi hasi uvuga ati ati mana warakoze mana cyane gose kandi ndababwire yuko iyo umuntu ashimye muri bike na byinshi arabihabwa kuko bya bike bwa buzima tubayeho no munsi la fois sinon namye ndumviriza umuntu yari ko acisha ikiganiro kuri YouTube avuga ati jeri abantu bantangaza ati umuntu aravuga ngo mama ngo ngo je ngusinshobora kuryoherwa ngo ntararongorwa uyo n'umukobwa yarongorwa ngo mana ngo je iki kigabo wampaye vrema ngo je ndabona ko nashaka kuryoherwa nta munezo nzigira ndamuronkana uyu muntu
Voilà. kubera iki nishimiye ubukumi bwanje basi kubera donc ugiye muri iyo menya iyo namenya ugiye muri kahise kakahise tubabwiye ucuza muri kahise kubera iki nishimiye ubukumi bwanje rero basi ikintu ngenda kubwiye nuko umunezero umuntu niwe awiha awiha ku munsi ntuhabwa n'ibintu kuko hari abantu bababaye kandi baba mu ma etage hari abantu bababaye bafise bagendera mu bishambara mu bipira hari abantu bagenda bashima Imana bariko barahagirege hari abantu usanga urukundo rwabo ntaco bafise mugabo mu rugo rwabo afise umutekano afise amahoro umugabo nta kopfa mukozako hariyo n'abantu muri ge etage ayiriramwo na ratio ntayironye ayo kwarika akarira yo kwarika hari gihe rero ufuza ubuzima bwa kanaka ukavuma ubwiwawe ukabwatura ko nabi hamugaca usanga uwo guha burya bwa kanaka ntiwobaho n'umunsi umwe ngo bikunde woca wiyahura na kwa kwiganyira kwawe woca uvuga ati ego mana urakoze niba ari uko urakoze kaca wiyahura tumenye ko muri rya terambere ryacu mu gihe tuciganyira mu gihe tukibona ibitagenda cyane gusumba ibigenda naho tuzogera kuko tuzokwama dufise limite tuzokwama dufise barrière tuzokwama dufise ikintu kitubuza kwa avancer muko yivuze ati uno musi birabaye merci mana ndagushima ko byabaye byose rero ndaguhaye umunsi wejo kandi azi yuko ejo bizokunda kandi ejo bizogenda neza malgré ko uno musi bitagenze nkuko navyifuza mugabo hari impamvu byabaye rero ejo bizogenda neza tube twiyatura kwivyiza tube twivugira kwivyiza tube turema ururimi rurarema akanwa karema ijambo rirarema bibiri tubarira ngo Imana mu kuyavuze ngo isi n'ijuru ntihabe itandukana hagati y'isi n'ijuru birabaho amazi nacike mu kubiri ega Imana ikintu Imana yakoze mu kurema yarashize hasi ibintu byose iragurukire mu muntu itakanyanga ivyo nderavuga ati reka mbumba umuntu mugo ibindi bintu byose yakoresheje ijambo ati nabeho ibimera by'ubwoko bwose ibiguruka vyikwe gasi n'ibigika byo mu mazi byose nibibeho ego bica bigenda umuntu niwe yaremye gusa yaduhaye n'ububashira avuga ati ico wikuriye mu kanwa kawe ni mu gwarura 14:28 ngo genda ubabwire Mose ati bijya nyene numvise mwebwe mwivugira nivyo nyene nzobagirira voilà donc kandi Imana yarabikoreye bayito yarumera uvyibuke bose yabahonereje mu bugaragwa abagene Aroni na Ntuze na Yosuwa abonye nibo bageze mu gihugu kuko baridoze bavuga ngo mu Misiri nta mva zari ziyo ngo baduhambeyo tuzofira nga mu bugaragwa ati Mose nuko bavuze ati Mose nuko bavuze ati nibabwiye ati ararayigora ukuhoraho nivyo nyine azobagirira azobicira kandi yarabikoze kuno rero tuze turaba akarimi kacu mbega wewe ushaka iki kigi ushaka kiya umva yuko umutima wawe n'umubiri wawe bishaka uri bifitiye patron cyangwa patronne cyangwa ushaka kugira entreprise yawe tangura kubibamwo tangura kubyambarira tangura kubitambukira nkuko kwa Trésor natari sana rero kandi bitse ko tikuye radio Black FM mu kanya gato gusa turaje kugira tugende mu ntahe yanje ako patron yambara ishati idafunze ibifungo ni ngorane abana patron basinze tubabwira ariko tubakunda kandi tubafise ku mutima gusumba uko muvyibaza hama rero murazi yuko ejo ari surprise call muze mube hafi kugira mushobore ku ntabirebire reka twese dushiremo akaririmbo hama twiryohererwe mu kanya gato cituza muri intahe yanje Trésor atangura baha intahe y'umukunzi wa Radio Black FM nanje canza ndabahe iyindi ntahe tubabwira ati turabakunda gose